wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'umuco w'isabato, ubwo turi kurikirane rw'ivyigwa bifise icivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Dufise icivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Mu cigwa ca mbere twarabiye hamwe, cyari icigwa kitubwira ngo Imana irakunda abanyabyaha. Twarabonye neza ko Imana ikunda umunyabyaha, twabonye isomo rihambaye kandi tuzobandanya twiga ko muri bino vyigwa vyacu gushikaho bizorangirira iryo mutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice ca 3:16, aho Bibiliya yavuze ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umuntu wese amwizera ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Twabonye icigwa ca kabiri cavuga ngo Yesu yaje guharira, ntiyaje gukira kwiteka. Twarabonye neza ko icyazanye Yesu ku isi atari kugira ngo acire urubanza abanyabyaha, ariko kandi ari kugira ngo abanyabyaha bakizwe nawe. Niyo mpamvu tugiye kubandanya n'ivyigwa byacu, mwebwe mukomeza kudukurikirana kuri no murongo w'umuco w'isabato. Uyu munsi turabira hamwe icigwa ca 3 kivuga ngo ukwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri Imana kugira neza, turagushimiye kuri Imana ubana natwe, kandi turagushimiye kuri Imana utwigishiriza n'uhabwa icubahiro. Turagoye akazi na karibu muri bino vyigwa byacu bifise ikivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira kugira ngo uzubane natwe kandi wigishirize ubwoko bwawe, udutahuze imbabazi zawe aho zigera, n'ingene urondera umunyabyaha kugira ngo bikunde akire. Uzobukoze Mwami, tuzirikane muri byose na hose. Rero ubuntu n'amahoro yawe ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi dufise icigwa kivuga ngo ukwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Ukwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Niyo mpamvu umunyabyaha yemeye icaha ciwe, akemera ko yacumuye kandi agatahura imbabazi z'Imana, uwo afata umwanzuro wo kwihana kugira ngo ashobore kuronka imbabazi z'Imana. Ukwihana rero niyo ntango yo kubabarirwa. Umuntu iyo yemeye kwihana aba agiye kuronka imbabazi z'Imana, ariko kandi umuntu iyo yanse kwihana nta mbabazi z'Imana aronka. Niyo mpamvu amajambo Petero yabwiye abantu bo mu gihe c'intumwa igihe ariko arabwiriza ubutumwa bwiza mu gitabo c'Ivyakozwe no mu gice ca 3:19, Petero yabwiye aba bantu amajambo ahambaye kandi akora ku mitima yacu kugira ngo twumve neza iyi ngingo ico Bibiliya iyivuga ko. Igice ca 3:19 Petero yavuze ngo nuko nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka abibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Petero abiye abantu ko bagomba kwihana bagahindukira. Bisigura ngo umunyabyaha mu gihe atabiye ko yakoze icaha agomba kwihana agahindukira kugira ngo igihe cyo guhembuka kibone kumugeraho. Imana yacu ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu muri iki cigwa cyacu kitubwira ngo kwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Hari inkuru ihambaye tuza kurabira hamwe y'umwana w'icangazi, aho habaye umugabo akagira abahungu babiri. Amaze kugira abahungu babiri, umwe ariyumvira avuga ati data jewe mpivyanje umugabane wanje kugira ngo nshobore kwigira mu kindi gihugu. Uwo mwana acafata umwanzuro, se arabagaburira amuha ivyiwe. Amaze kumuha ivyiwe arafata urugendo rero aragenda mu kindi gihugu. Amaze kugenda mu kindi gihugu, ashitseyo yayisha ivyiwe, aja mu busambanyi n'ubuhumbu. Ivyo yatwaye byose biramuherana. Bimaze kumuherana acaja kurondera akazi. Amaze kuronka akazi, yamuhaye akazi ko kuragira ingurube. Amaze kumuha akazi ko kuragira ingurube, uwo muhungu yari yononekaye byamaze kumucanga, adashobora kuronka shinge na rugero. Acafata umwanzuro wo kugomba guhazwa n'ibishishwa ingurube zaryako, nahene ntihagire umuntu abimunutsa. Byari ibintu biremereye cyane, kandi uwo mwana yari arushe kuko yagomba guhazwa n'ibishishwa ingurube zaryako, ariko kandi ntiyagira umuntu ashobora kubimunutsa, yagomba kubiryako. Noneho rero igihe kiragera
abona byaramucanze, isi yaranse, agira icyiyumviro cyo kwisubiramo ati nsubire kwa data. Imana ihabwe icubahiro. Yagize icyiyumviro cyo kwisubiramo ati nsubire kwa data, ati mwira kwa data, ati harabashumba, ati kandi ati bararya ibyo kurya bakabisigaza, ati none jewe ngaha ngomba ndahakora iki? Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 15 ugera ku murongo wa 11, uno muhungu yiyumviriye ano majambo ahambaye, avuga ngo igice 15 guhera ku murongo wa 11. Iyi nkuru twamaze kumva ko ari inkuru y'umwana w'icangazi. Ku murongo wa 17 yisubiyemwo aribwira ati abacangiro ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iri kwiranyicira hano. Mve hasi rero nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikiye kwitwa umwana wawe. Ati fumungira umucangiro wawe. Ava hasi aja kwa se amubonye akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu nda aramugumbira. Imana ihabwe icubahiro. Uwo muhungu amaze kwisubiramwo yabonye ko intambwe ya mbere agomba gutera ari kugenda kwa se, akumva ko yamenje, akumva ko yakoze icyaha, aje kugira ngo asabe imbabazi. Ati nacumuye imbere y'amaso yawe, ncumbura n'imbere y'Imana. Ati kandi rero singikwiye kwitwa umwana wawe, ati ahubwo fumungira mu bacangiro bawe kugira ngo ushobore kuronka basi ibyo fungura. Sinzi ko muri ko murumva neza iyi ntambwe uno muhungu yateye ihambaye. Sinzi ko muri ko murakurikirana neza iyi ntambwe uno muhungu yateye ihambaye yo kumva ko yakoze icyaha. Amaze kumva ko yakoze icyaha agatera intambwe yo kuza kugira ngo bikunde se amubabarire, afuma amugira umwe mu bacangero biwe. Imana ihabwe icubahiro. Uko niko umunyabyaha agomba gutera intambwe, akamenya ko yashayije imbere y'Imana, akaza aciye bugufi, akamenya ko kugira ngo bikunde ashobore kubabarirwa ari uko yihana, akamenya yuko yatandukanye n'Imana. Imana yacu ihabwe icubahiro cyane. Noneho rero se amubonye akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu nda aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, sinkwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge, maze muzane yashura inuze muyibage tujye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Nuko batangura kunezerwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Kwihana rero niko byagendekeye no muhungu yari yamaze gukononekara, akamara guhemukira umuvyeyi kandi agahemukira n'Imana. Ariko kandi igihe yagira umutima wo kwihana, akemera guca bugufi, akemera kuza imbere ya se afise umutima umenetse ugomba kubabarirwa, se yamwakiranye ungurwa neza kandi acagira ko aramubabarira. Imana ihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu ukwihana si kugira intimba gusa, oya, ahubwo ni guhindura umutima n'ingeso. Umwana w'icangazi yavuye mu rugo kwa se akonona amafaranga agasigara mu bukene. Igihe yabona ko ibintu byononekaye yemeye guca bugufi, agira umutima wo kwihana, kandi amaze kugira umutima wo kwihana yaciye aronka kubabarirwa. Imana ihabwe icubahiro. Ikigo cyacu kitubwira ngo ukwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Ukwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Igihe yisubiyemo rero yavuze no majambo twamaze gusoma ati data, nacumiye kuyo mwijuru kandi ncumura no ku maso yawe. Ati noneho rero singikwiye kwitwa umwana wawe, fumungira uwo mu bacangiro bawe. Ariko kandi se ntabwo yigeze yumvira ko akwiye kumugira umucangiro, oya, ahubwo yavuze ati nimubage ishuri inuze, mumuzanire umwambaro w'inyambara bami yambare, hama tunezerwe, kuko yari yarahavye none arahabutse, yari yapfuye none arazutse. Se byamuteye umunezero uhambaye wo kubona umwana wiwe agarutse kugira ngo bikunde ashobore kubana nawe. Niyo mpamvu umurongo wa 20 se amubonye, umurongo wa 20 tubwira ko se amubonye yagize imbabazi zihambaye, yumva ko agomba kumubabarira kubera ko yabonye afise umutima wo guca bugufi n'umutima wo kwihana.
none ibyo bitwigisha iki? Ibyo bitwigisha ko Imana ubwacu natwe irindiriye ko dufata ingingo yo kugaruka. Imana ihabwa icubahiro. Imana irindiriye ko dufata ingingo yo kugaruka. Mugenzi uriko urankurikirana, sinzi ko iyi nkuru wayumvise neza, sinzi ko iyi nkuru wayumvise neza kandi ukayisobanukirwa. Iyi nkuru y'umwana w'icangazi itwigisha ko natwe Imana iturindiriye ko twigarura, tugahindukiza imitima yacu, tukisubiramwo, hama tukaza duciye bugufi, dufise imitima imenetse, imitima ijanjaguritse, imitima yemera ko yaguye mu caha. Kandi Imana iturindiranye igice kugira ngo bikunde ishobore kutubabarira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Imana iturindiranye igice kugira ngo bikunde ishobore kutubabarira, ishobore kutubabarira. Ukwihana niyo ntango yo kubabarirwa. Umuntu atemera kwihana rero ntashobora kubabarirwa n'Imana, ntabwo ashobora kubabarirwa n'Imana. Niyo mpamvu ukwihana ni uguhinduka ukava mu caha. Hari ingingo tugiye kurabira hamwe zihambaye. Ukwihana ni guhindukira ukava mu caha. Uno mwana yafashe umwanya mwiza wo kwisubiramwo, yumva ko yashayishije imbere kwa se, yumva ko yakoze ibintu bitanejeje imbere y'umuvyeyi, afata umwanya wo kwihana, ahindura ivyiyumviro, ahindura intekerezo, yemera ko vy'ukuri agomba kuba umushumba wa se. Hakwita umwana wiwe ashobore kuba umushumba wa se, vyasigura ngo aravuye mu ngeso ziwe, ateye indi ntambwe ihambaye. Natwe iyo ntambwe niyo tugomba gutera. Iyo niyo ntambwe umunyabyaha agomba gutera. Iyo niyo ntambwe umuntu yagiye kure y'Imana agomba gutera. Bisigura ngo umuntu agahinduka akava mu caha. Bibiliya ivuga ko ari uguhinduka ukava mu ngeso zawe mbi. Imana ihabwa icubahiro. Ni guhinduka ava mu ngeso zawe mbi, nk'uko Petero yamaze kubivuga, akabibwira barya abantu bari bamwaje sino tugire gutegwa ngo dukire. Yababwiye ngo nuko nimwihane rero muhindukire, mwihane muhindukire. Bisigura ngo ni kuva mu ngeso mbi, umuntu akihana agahindukira. Niho ujya muhungu w'icangazi byamugendeye, yarihanye kandi arahindukira. Amaze guhindukira yabonye imbabazi z'Imana azigera kuri we. Kabiri, ukwihana ni kureka ingeso z'icaha. Ukwihana ni kureka ingeso z'icaha. Niyo mpamvu mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya igice ni ca 55 umurongo wa 6 n'uw'indwi, Bibiliya imbwira ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe mbi, ugabitinya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuharara mugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kwikunda guharira. Imana ihabwa icubahiro. Bisigura ngo ukwihana ni kureka ingeso z'icaha, umunyabyaha agahindukira, agaruka kuhoraho akamugirira ikigongwe, agaruka ku Mana yacu kwikunda guharira. Iyo niyo ntambwe ya kabiri hambaye umunyabyaha agomba gutera. Ntabwo umunyabyaha agomba gukomeza umutima wiwe ngo yikomantaze, ngo yibwire ngo bizogenda uko. Oya, ahubwo agomba guhindukira akareka ingeso ziwe mbi yahora agenderamwo. Ukwihana gutangurira mu mutima. Umutima wiwe uraca bugufi, umutima we ukabujanjaguritsa. Niko no musore w'umwana w'icangazi byamugendeye. Yatanguriye kwiyumvira mu mutima, arihindukiza, avuga ati nisubiremwo. Amaze kwisubiramwo yumva ko yamenje, yakoze icaha. Amaze kwisubiramwo umutima we ukavyakira, yaciye afata intambwe yo kugenda kwa se. Niko bigenda n'umunyabyaha. Ukwihana gutangura mu mutima. Umunyabyaha ukena gutangura mu mutima, umutima we ukumva ko yakoze icaha kandi by'ukuri ategerezwa gutandukana n'Imana mu gihe yoba atihanye ngo ahindukire. Niyo mpamvu Pawulo mu kete yandikiye Abikorinto, ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ni igice c'indwi ku murongo w'10, yabandikiye ano majambo avuga ngo, igice c'indwi ku murongo w'10 yabandikiye ano majambo avuga ngo, umubaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana kuticuzwa kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Imana yacu irwanire cyane. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana, umuntu yamaze kumva ijwi ry'Imana muri we, ngo umubabaro utera ukwihana kuzana agakiza, ariko ngo umubabaro wo mu buryo bw'isi
utera kuzana urupfu. Bisigura ngo kwihana ku buryo bwemewe n'ijambo ry'Imana nuko umuntu amanza kubara umutima wiwe akamenya ko yatandukanye n'Imana kandi ko icyaha ciwe gituma azoshobora kurimbuka. Mugenzi uri kurankurikirana, mugenzi uriko urankurikirana, ndagomba ngo ibintu bisobanukirwe neza. Hari uburyo abantu benshi bibwira ko bagomba kwihana kandi bakwihanya ariko babitewe nuko batinya ingaruka z'ibyaha bakoze, ariko kandi mu gihe izo ngaruka zoba zitoboneka bakaba batokwihana. Ariko kandi ukwihana Bibiliya ivuga nuko umuntu arizwa n'icyaha yakoze, umutima we ukumva uremerewe, agafata umwanzuro wo kurondera Kristo Yesu kugira ngo ashobore kumuharira ibyaha byiwe. Imana yacu turwanire cyane. Niyo mpamvu Yesu nawe yigishije ko kwihana ari ngombwa. Yesu yigishije ko kwihana ni ngombwa kugira ngo umunyabyaha babarirwe. Bisanga atari intambwe yo kwihana, nta bundi buryo umunyabyaha ashobora kubabarirwa. Oya, nta bundi buryo umunyabyaha ashobora kuronka imbabazi z'Imana uretse kwemera kwihana. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ni igice cya mbere ku murongo wa 15, Bibiliya imbwira gute? Bibiliya ivuga ngo umurongo wa 15 ati igihe kirashitse ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza, mwakira ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ko kwihana ari ngombwa. Igihe kirashitse ngo abantu bakira ubwami bw'Imana. Noneho rero abantu bagomba kwakira ubwami bw'Imana bagomba kwihana, kuko ivyo ni ngombwa. Nimba uri kurankurikirana neza kugira ngo ushobore kuronka imbabazi z'Imana, kugira ngo ushobore kubabarirwa, kwihana ni ngombwa. Kandi ibyo ntawe ushobora kubikwepera, ahubwo bisanga ugira umutima umenetse, umutima ujanjaguritse, kugira ngo bikuru ushobore kuronka imbabazi z'Imana. Kwihana ni ngombwa muri wewe. Imana ihabwe icubahiro. Kwihana ni ngombwa. None rero mu ncamake ya kino cigwa cacu kitubwira ngo kwihana niyo ntango yo kubabarirwa, kwemera ko wakoze icyaha. Iyo ni intambwe ya mbere umunyabyaha ituma ashobora gutumbera Yesu kugira ngo ashobore kuronka imbabazi z'Imana. Kwemera ko wakoze icyaha, umuntu akemera ko yakoze icyaha. Nk'ujya musore w'icangazi yaremeye ko yakoze icyaha cyo konona itunga se yamuhaye, atahura ko atayindi nzira agomba kuronkeramo agakiza, atayindi nzira ashobora kuronkeramo imbabazi uretse kuza kuri se ngo ahishure, yature, yihane, hama ashobore kuronka imbabazi. Ingingo ya kabiri, kubabazwa naco. Hari abantu batabazwa n'icyaha bakoze. Uyu musore w'icangazi, uyu mwana w'icangazi yababajwe n'icyaha yakoze muri we, kimaze kumubabaza kikamutera ubwoba, atahura ko by'ukuri atagukira afise muri Kristo Yesu, ahubwo agiye kurimbuka. Amaze kubabazwa n'icyaha yakoze, yemeye kuza kwa se kugira ngo ashobore guhabwa imbabazi, kugira ngo umuntu ashobore gukira. Nuko ababazwa n'icyaha yakoze, amaze kwemera ko ari umunyabyaha, ababazwa n'icyaha yakoze. Gatatu, acatera intambwe yo kukireka. Haleluya! Acatera intambwe yo kukireka. Mugira atera intambwe yo kukireka ntashobora gukira. Mugira atera intambwe yo kukireka kandi acahindukirira Imana afise umutima mushasha. Imana ihabwe icubahiro. Umuntu yatera intambwe yo kureka icyaha, mu gihe umuntu atera izo ntambwe zose tumaze kumva, hama akamara gutera iyo ntambwe yo kukireka, acahindukirira Imana afise umutima mushasha. Niyo mpamvu wavugishwa n'Imana Ezekiyeli yabivuze neza mu gice cya 18. Wavugishwa n'Imana Ezekiyeli yabivuze neza mu gice cya 18 ku murongo wa 30 gushika 32. Wavugishwa n'Imana Ezekiyeli yavuze ngo, nico gituma yemwe ab'inzu ya Isirayeli ngira mbacira urubanza umuntu wese kuko inzira yiwe zimeze, nikoraho agize. Nimugaruke muhindukire muve mu bicumuro byanyu byose, ibigabitanyo bye kubazanira kugesezwa. Imana ihabwe icubahiro. Ibigabitanyo bye kubazanira kugesezwa bisigura ngo umuntu yahindukiye akemera kumva ijwi ry'Imana, arareka icyaha, kandi amaze kubazwa naco akakivamwo, amaze kukireka acaza ku Mana afise umutima mushasha, agahindukira akava mu vyahozemwo. Imana yacu ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu natwe tugomba gutera iyo ntambwe kugira ngo tuve muri ivyo vyaha bishobora kuzanira umuntu kurimbuka. Imana ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu Imana yitegure gusubirana nawe. Haleluya!
Imana iteguye gusubirana nawe. Twarabonye ngo enda naho bigeziyo nimungaruke ko mufise imitima imenetse, imitima iciye bugufi. Imana itanga umuhamagaro ati umuntu nubwo bimaze kugera iyo nagaruke kuhoraho. Mwibuke ko icivugo cacu muri bino vyigindwi tuzorabira hamwe kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, nawe Yesu arashobora kukubabarira. Niyo mpamvu Imana itanga umuhamagaro atenda naho bigeziyo. Timbega ni byinshi canke ni bikeya, timbega bimaze kugera he ku buryo utoshobora kubabarirwa. Ekada Imana irahamagara ngo enda nimuze. Niyo mpamvu Imana yiteguye gusubirana nawe, kandi nta kibuza. Imana yiteguye gusubirana nawe, birakunda kandi birashoboka. Niyo mpamvu Bibiliya igomba ko tugaruka kuhoraho. Bibiliya igomba ko tugaruka kuhoraho. Yeremiya 3:22 wavugishwa n'Imana. Yeremiya mu gice cya 3 ku murongo w'22, mu gice cya 3 ku murongo w'22 Bibiliya ivuga ngo ijwi rirumvikanira ku mpinga mu ruharabuga ry'ukuririra no kwinginga kw'Abisirayeli, kuko bagoretse inzira yabo bakanyibagira jewe Uhoraho Imana yabo. Umurongo wa 22 garuka mw'abantu basubiye inyuma, nzoharira ugusubira inyuma kwanyu. Imana ihabwa icubahiro. Uhoraho yiteguye gusubirana nawe, ariko kandi araguhamagara ngo ugaruke kugira ngo bikunde ashobore kuguharira, ashobore kukubabarira. Ufise umutima umenetse kandi ufise umutima ujanjaguritse, umutima uciye bugufi, Uhoraho yiteguye kukubabarira kandi yiteguye kuguharira ibyaha byawe. Imana ihabwa icubahiro. Imbabazi kuwihana zirahabwa, imbabazi kuwihana ziraboneka. Niyo mpamvu bavugishwa n'Imana Yohana mu gice cya mbere cya Yohana, igice cya mbere ku murongo w'9, Yohana avuga no majambo ku muntu yihanye ko ashobora kubabarirwa. Umuntu yihanye ko ashobora kubabarirwa, Bibiliya imwira ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigwa kandi igororotse. Nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iryoharira ibyaha byacu. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane, ikatwoza ubwabitinya kose. Imana ishimwe. Bagenzi, muriko murankurikiranira kuri kino kiganiro umuco w'isabato, imbabazi kuwihanye ziraboneka kandi Imana irazitanga. Niyo mpamvu Imana itanga umuhamagaro ati nimwatura ibyaha byanyu mukemera kwihana, niyo kwizigirwa kandi igororoka, iduharira ibigabitanyo byacu. Imana rero ati iriteguye kandi yiteguye kukwakira kandi yiteguye gusubirana nawe, yiteguye gusubirana nawe kugira ngo ishobore kugirira neza, ushobore guhabwa imbabazi zibonekera muri Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Nishaka umuntu azimira, ntabwo Imana ishaka umuntu azimira. Oya, Imana ishaka ko abantu bose bayigarukako, ishaka ko abantu bose bahindukira. Niyo mpamvu iri sezerano Imana yatanze ryo muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18, Bibiliya ivuga ngo enda nimuze twitature niko hagize, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku, bizokwera derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Imana rero ntigomba kwagira umuntu azimira, ahubwo Imana igomba ko abantu bose tugaruka kandi tugahindukira, kandi Imana yiteze kuduharira ibyaha byacu, kuko Bibiliya yavuze ngo niyo kwizigirwa kandi igororoka, ishobora kuduharira ibigabitanyo byacu. Niyo mpamvu Imana itagomba kwagira umuntu n'umwe azimira. Mugenzi uri kurankurikirana kuri kino kiganiro umuco w'isabato, ukaba uri kurakurikirana ivyigwa byacu, ndakumenyesha ko Imana itagomba ko hari umuntu n'umwe azimira, nigomba ko hagira umuntu n'umwe arimbuka, ahubwo igomba ko bose bakira. Niyo mpamvu Petero yavuze no majambo mu gitabo cya kabiri cya Petero, igice ni cya 3 ku murongo w'9, Bibiliya ivuga ngo Umwami Imana ntiteba isezerano ryayo, uko bamwe biyumvira ko iritevya, ariko yihanganira mwebwe. Ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Imana ihabwa icubahiro. Intumbero y'Imana rero mugenzi uriko urankurikirana, intumbero y'Imana igomba ko abantu bose bihana, ntigomba ko hagira umuntu n'umwe arimbuka, igomba ko abantu bose bahindukira. Niyo mpamvu Bibiliya imbwira ngo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igihe cya 17 ku murongo wa 30, Bibiliya ivuga ngo iminsi ubutamenyi Imana yarayirengagije, ariko kandi ngwigira ko abantu bose bava bakagera baze bakihana. Imana igomba ko wihana, kandi umaze kwihana niyo ntambwe yo kubabarirwa muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro.
Imana igomba ko wihana, utera intambwe yo kwihana. Iyo niyo ntango yo kubarirwa muri Kristo Yesu. Imana rero igomba ko abantu bose bihana, ntabwo igomba kwagira umuntu n'umwe arimbuka. Niyo mpamvu Imana itanga umuhamagaro, ntigomba kwagira umuntu n'umwe ahona. Imana itanga uyu muhamagaro uhambaye twamaze kubona mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya igihe cya 55 ku murongo wa 6 n'uw'indwi, ati nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha areka inzira yiwe mbi, ugabitinya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kwigukunda guharira. Mugenzi uri kurankurikirana, Imana yiteze kukubabarira niwemera kwihana ugaca bugufi, imbabazi z'Imana zihari ku bwawe. Reka Imana yidufashe kandi ikomeze mwese muri ko muradukurikirana kugira ngo bikunde mushobore kwihana kandi mushobore guhabwa imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amena. Katwubasha Imana dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko ejo kuduhishurira ijambo ryawe kandi ukabamiye ko twigishwa nawe nuhabwa icubahiro. Twagusavye ngo dutahuze kugira ku rugero rwo hejuru kandi mpwemu yera akomange mu mitima yacu kugira ngo bikunde tugire umutima wo kwihana nk'uno mwana w'icangazi, bikunde tugaruke kuri we kandi duhabwe imbabazi zawe uzobokoze Mwami. Bana nawe ko baradukurikirana kuri kino kiganiro cy'umuco w'isabato, ubane n'imitima yabo kandi bahe imitima yo gutahura ijambo ryawe no kurigendera kugira ngo ubwihe ugaruka vuba abazo mu mugano bazo gusanganira. Tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.